Banywanyi ba We Talk Business turabaramukeje aho muri ivyo murimo bibahire, Imana ibane namwe, abamaze kugira subscribe God bless you, abatarayigira namwe niko kanya kugira muze murabona ama notification hakiri kare. Uyu munsi ni Shadow muri kumwe, mugiye kuyaga business ziri novuga imwe iri trop innovative, iyindi nayo sindiko ndayibona ku rwego rushemeye cyane mu gihugu cy'u Burundi kandi isi ikeneye umusaruro yawo. Ndakunda kuvuga ikintu kuri kote y'ivyo dufungura, ibiryo bitetse bivura inzara, mugabo ibiryo bibisi bivura indwara. Tugiye kuyaga kuri kintu ca restauration, ariko ahubwo ikibazo ni restauration de quelle manière. Hari ikintu kikunda kuntangaza, benshi iyo bamaze kugera mu bisagara baribagira vya binyobwa bikorerwa ruguru, vya binyobwa abantu bikorera, vya binyobwa twakuze ba papa banwa mu kibani wacu. Mugabo mu gisagara ugasanga hari ahantu donc ntibigwiriye, mugabo birahari. Ahubwo ikibazo biriya biribwa navyo biri hariya ruguru twakuze tubona, ndiko ndavuga ko bakuriye ruguru, hatari bisagara, hatari amazi mu nzu, hatari amatara, nibo ndiko ndashaka kuvuga. Ninavuga ruguru muze kumva. Donc ivyo binyobwa turiko turavuga vya ruguru turabisanga mu gisagara ariko bitagwiriye. Mugabo ikibazo kubera iki bijya biribwa navyo twakuze tubona, kubera iki tutabisanga mu gisagara? Kubera iki? Eske nivyo ba business? Reka tubiyage ko turabe feasibility, kubera iki ico kintu nashimye kubyitamo. Nagira ndababwire ibintu mu myaka 10 iheze tutaha agaciro, uyu munsi nivyo bifise agaciro. None eske biriya bintu vyo komengo ntibigwiriye cyane mu gisagara, ubwo mu myaka 10 ikurikira canke indwi, ubwo sivyo bizaba bifise agaciro? Ndakuvuga yuko ikintu ngira ndaguhe ni ide yo business. Ndiko ndiyumvira restauration, noyikora gute? Ubwo ndayikoze de cette manière mu misi zose je no bafise restaurant yirukirwa. Mbe ni kubera iki twozikora de cette manière, mugabo abantu benshi uyu munsi bari kora neglige. Guys, reka tubiyageko. Twakuze tubona twifungurira ibijumbu bidaharuye, tugafungura amateke adaharuye, tugafungura ibitoke bidaharuye, donc bidatonoye. Ndabivuge nk'uko. Mbega nizihe consequences ziri mu gutonora kiya kintu mvuze? Iyo ugihwase n'imbigita, kiya kintu hari ikintu ijya mbigita igenda ijanye, ukuvuga haza gusigara haravyibuha kiya gitungwa kikiriye, mugabo nakaya konsomye. Ikintu novuga yuko gifise agaciro gato ya paraporo y'icajana n'igishishwa. Ako kantu sinzi yuko mumaze kukaromarika. Abaganga mutubwiye iki? Ababo bamaze kubigira ko ubushakashatsi. Numvuze abaganga si babandi baca amadoktora n'ibiki. Uko nagenda kubwire, hari amashuri uyu munsi ari karagwira atandukanye na amashuri twiga kandi ari très important. Izi restaurant zimeze uku novuga yuko ziriko biriya biribwa abantu benshi banegrija, zoba zifise akamaro. Nk'iyo tuvuze amatugu, amatsinsi, inonko, hariho abantu batumva n'icarico. Undi muntu nawe nigeze kumubaza, ndamuha foto y'ikintu bita ubumegeri, cambwira ngo ni umusumari ngo bakomereze amabati. Donc biriya bintu tunegrije uyu munsi, plus ingwara zagiye ziraba nyinshi hano ku isi, kubera hariho manke y'ivyo twategeza gufungura mugabo tudafungura.
hariho ivyo tubura mu mibiri yacu. Reka ndababwira ikintu kimwe, ni kubera iki ibifungurwa dukunze gufungura bizimba? Ni kubera tubigura turi benshi kubera hariho ibindi twanegrije, kandi peut-être yuko ivyo twanegrije ari byo vyari kutugirira akamaro kanini, bigatuma hariho ingwara tutagwara. Umuceri nimba ugurwa ari amafaranga, uyu munsi hakaba abantu baba bashobora kugura nk'amatoni nka 10 ku munsi, eske bogura amatoni 5? Ni kuvuga aya mafaranga bayaguze ibindi bintu. Burya ntiwumva yuko hari ikindi kintu abantu bashizemo amafaranga mu kugura mu mifungurire yabo. Ni gute rero iyi business umuntu yoyubaka? Icyambere, kubera ari ibintu abantu benshi banegrija, biraza kugusaba publicité ikomeye cyane. Ni vyiza yuko kujya twumva ngo restaurant runaka, tukumva restaurant hamwe umuntu avuga ni ku kajumbu, ku mateke. Donc umushakashatsi wundi niwe yigeze kuvuga ikintu, aravuga nti hajya burya iyo igitoke ugitekanya amashishwa hama ukaza kugitonora mu kugifungura, hari ikintu kininiya cyane uba winjije kandi wari gutakaza. Iyi business ndabona iza kugusaba abandi bantu baza kuyihurumbira, niba abandi bagwaye ingwara zitandukanye. Hari abantu usanga bagwaye ingwara z'imitima, amahaha n'izindi zitandukanye, canke n'abandi bashaka kuzikingira. Ikirira cyo mu gukora publicité, ucushimika mu kuvuga hari ibintu byinshi dushiramo amafaranga bikadutwara amafaranga mugabo bitategeza kuyadutwara. Nta muganga azokubwira ngo kugira ngo iyi ngwara uyikire ugenda urya amavuta, ugenda urya amakoto. Mugabo hari ingwara nyinshi uzogwara, bakakubwira bati hagarika amavuta, hagarika amakoto, gabanya umunyu. Nta n'ingwara uzogwara ngo bakubwire ngo ntukongere kunywa amazi. Ariko hari ingwara nyinshi uzogwara bakakubwira nti nywa amazi ku rugero rungana uko. Meshereza, hari ibintu rero tunegrije, hari ibintu tunegrije tutategeza kunegrije, hari ibintu tutaha agaciro kandi byari bifite agaciro. Iyo business yo guteka ivyo bintu abantu benshi banegrije, aho uherereye cyane mu gisagara byensire, cyane mu gisagara byensire. Eske kubgawe urumva yuko yokunda? Muri commentaire duhurire mugire ico mutubwiye, abo yihurumbira peut-être bahakure n'izindi conseil zisumba izo ndabahaye. Business gira kabiri tugira tuyage ko ni business navuga yuko mu bihugu bitari bike imaze gufata umurindi wo hejuru. Ni business imeze gute? Business umuntu ahera mu bwana agashika novuga ni mu myaka 40 ingahe akirimo kandi ishobora kumuhindurira ubuzima. Ni business aba investisseur benshi bashobora guhurumbira kandi ugatestinga imyaka meme itari mike, mugabo igihe kimwe gusa kikaguhindurira ubuzima. Iyo business ni igihe, ni business irabanye no kubaka ama academy ya football. Iyo aba investors bo mu Burundi ubabwiye ngo investisa mu kiniki, bobo bahita bumva ushira amafaranga mu burimyi, mu bworozi, ibiki. Mugabo ni bake bazokubwira mu project atano bokubwira bati ngira n'investise muri football. Iyo mvuze football muze kumva imyidagaduro en general. Wobishiramwo amafaranga gute, mbega wozoyagaza gute? Kubera ikinzanye iyo business muri kigihe. Meshereza, twese twakuze twumva batubwira yuko football yamuka muri Angleterre. Peut-être c'est oui. Mu mahiganwa akomeye ku isi, Angleterre irazamo ubwa mbere ku rugero yaho batigera bakumira uyu muntu ngo numwirabure, uyu muntu ngo numuzungu, ahubwo bo baraba la puissance ico ushoboye. Hari ibihindi bihugu byagiye birafata izo investissement, Bufaransa, za Allemagne, za Espagne n'ibiki n'ibindi.
Bukeye kabiri muri 2023 twagiye tubona haduka irindi higanwa uyu munsi, ariryo higanwa nibaza yuko ririmo amafaranga menshi cyane gose gusumba ayandi mahiganwa arivyo ibihugu by'abarabu, aho usanga umukinyi avuye mu Bwongereza bashobora kumuhemba amafaranga yahora ahembwa inshuro zitatu. Menshereza, nimba umupira wahoze muri Angleterre ukambuka Espagne ukagenda muri ivyo bindi bihugu, uyu munsi ikaba ari business iri kirafata ibihugu by'abarabu, ibihugu vya Amerika byinshi uzobisangamo. Eske ntiyumva yuko umuntu yogira ama academy ejo aho abakinyi biwe ari bagurishirize atohabura? Nabivuze yuko ikiganiro muza kugikuramo ide ya business uri bukore, biza kugufasha kwiyumvira ni kubera iki mbega umaze gukonsoliza football, donc abakinyi bawe bagakomera, nibihe bintu wohungukira. Menshereza, ujya mukinyi nimba mufitanye kontra akagenda gusinyanira kontra na company runaka, menye yuko hariho amafaranga aza kuja mu mufuko iwabo. Ndakunze kubona hariho amakontra atandukanye abakinyi bagenda baragiranira n'imigwi bagiyemo. For example, ugasanga nka kipe irafashe iravuze nti wewe turakugurishije muri ekipe runaka, nivyashika iyi kipe igatwara igikombe runaka canke igatera intambwe igashika muri quart de finale canke demi finale canke kuri finale, ya ekipe wagiye wamukamwo izohembwa aya. Kubera iki? Urashobora kuba wimariye umwaka waravunitse, mugabe iyo ekipe kuba ishitse kuri ugorogero ati uyu mukinyi bizotuma iri ekipe yamutsemwo ihembwa aya mafaranga. Ni gute iyi business ya football woyubaka? Icyambere irifo yuko wubaka partnership hamwe n'aya ma ekipe akomakomeye yo mu bihugu bitandukanye za Ufaransa, za Turkiya nahe, kuko niyo makipe usanga yubaka amapepiniere akacagiranira amakontra n'ivyo bindi bihugu byo muri Afrika. Hamwe ivuga nti mu mwaka turakeneye umwana ava muri iyo ekipe yawe akagenda muri pepiniere yiwacu yo mu Faransa cyangwa muri Turkiya cyangwa yo mu Bwongereza, hama uwo mwana agakurira muri iyo academy. Donc iyo ni inzira ya mbere. Iyindi ya kabiri, iyo niyo ni inzira nkunze kubona ibihugu za Senegal, za Maroc, za Cote d'Ivoire zikunda guhana amakontra n'ivyo bindi bihugu nayo yandi ma ekipe yo muri ivyo bindi bihugu. Ahandi hantu ushobora kumukira no kumukinyi ushobora kumurungika akuze ukamurunka muri ivyo bindi bihugu nyene navuze, hanyuma akagomwa nayo yandi ma ekipe, hanyuma ukatorera akoyoko. Iyindi nzira nkunze kubona niyo kumucisha meme no muri aya ma academy nyene yo muri za Senegal na uwo mwana ari talented, mu gihe kandi wamaze connecta academy yawe no muri ayandi ma academy novuga ni yuko aboneka cyane usumba. Ikindi kintu naco muri iyi monde y'uyu munsi no kumenya mbega academy yanje ndayidandaza gute, ndayimenyekanisha gute, kugira babone, donc bagire visionnage. Donc ivyo byose n'ama strategy ushobora gukoresha kugira iyi business ishobora kugerana kure. Nizo business zibiri nashaka yuko tuyaga ko kuri uyu mugoro, hari abashobora kuza kwiraba bari mu gatondo. Ni kuri Talk Business, ni societe ni Metavision. Bivuze yuko tugenda turahanahana amakuru kugira dushobore kubona Burundi bw'uyu munsi butandukanye n'Uburundi bw'ejo mu gukoresha izi mbuga no mu guhanahana ivyunguka mu mpande zitandukanye. Voilà, reka ndabashimire kubashobora kudukurikirana. Mukunde ibiganiro, ndakunda kuvuga ino si emission zitanzwe, ahubwo hano ni kuri kaminuza z'uyu munsi. Kandi ababwira ati ciao ciao, muranigwe mu byo murimo. Asante sana.